amakete yose Paulo yanditse yahereza avuga ati a holy kiss umva ni bisous gusaba Imana ibirenze ntaco bitwaye no gushima ko bwaturya duto ntubineglige mon ami Jésus papa et maman toutes mes amis mes amis kajya kanu kabana cyo nuko ata philosophy ndende ni umuziki ufite phenomene itawa urashaka kuvyuka ahantu ufise akantu mu mutwe go travail ayo majege ndirimbo yari Thanksgiving kwera naso on my birthday. Hello everyone, what's popping out today? It's your boy from BITV. I go by the name X, but I'm homeboys call me the fine boy. But I have just the people to make the kuri YouTube channel yacu mugire subscribe ni BITV. Mungere mugende no kuri Instagram ni BITV nyene, Facebook page ni BITV, mugende TikTok ni BITV host tubaduhari. Hama umutumire nabazaniye agira gospel. Maze imisi ndi mu bantu ba gospel. Nabone bariko barakora. Umutumire reka ndamubazanira baramutse. So let's go. Yo, it's your guy, from bisous, Pastor NTUZEEH, Young Paulo, yiwe wakubwiye, je. Mzee. Fresh. Muta. Yo. Bisous. Tutaravugana birebire bisous. Tutaravugana byinshi. Bisous. NTUZEEH. Yo. NTUZEEH. izina ryawe uyu muravuze NTUZEEH umenga ni kwa kundi umenga ntubuze izina ry'umuntu NTUZEEH muri aka kantu Jenny mugabo we ni NTUZEEH je barivuga kwinshi hariho NTUZEEH uvuga ko ushaka gusa the guy from bisous NTUZEEH ubwa mbere twari twakoranye muri music debate ariko mwari gang yose nka bisous ariko nagomba kumenya rero vyimbitse NTUZEEH ninde zatanguye ryari izina giwe NTUZEEH ryakomotse he byageze gute izina giwe ry'abavyeyi nirihe amace tubwira NTUZEEH ryavuye yo je nitwa Mujenama umvigeze nawe rero umuntu wacu bosi wacu CEO of BITV musanga izina nayo yitwa Mujenama shout out Mujenama nitwa Mujenama ozebake Mujenama ozebake okay hanyuma izina ry'u artiste nitwa NTUZEEH hanyuma je byarapfuye nashaka kuba umu artiste ari anonymous nashaka kuba umu artiste atamuntu n'umwe bazi nyene ko ari NTUZEEH hanyuma kora je nafise principe vuga yuko ngo sinashaka yuko abantu bamenya je nshaka ko bamenya Kristo gusa sinzi igere byapfuye ngiye Imana yashatse kuvuga ati reka banza bakumenye reka kumenyesha ayo rero yama rero izina ko nsanzwe nitwa NTUZEEH kandi ryarindyohera cyane nta birefu nta birebire no dusigura ngo amafilosofi nta filosofi ndende NTUZEEH nyene juste NTUZEEH na filosofi ndende nagumbari NTUZEEH ariko rero indirimbo waje kubera indirimbo shasha indirimbo yiwe yitwa bisous manze ndabibutse kwanza mugende kuri YouTube channel yiwe ni bisous by NTUZEEH mubanze mu yirabe mu watching mumviriza ubutumwa burimo indirimbo iraryoshe hama rero tugaruke kwa NTUZEEH kuri bisous twumvise bisous bo umenga ni indirimbo zazindi z'inkondo uri kuririmbira umukobwa umenga si indirimbo uri kuririmba ubutumwa bwiza zagenze gute ugira utore iryo zina yite bisous ayiba indirimbo bisous ni indirimbo iri biblique cyane bisous si kintu chetana nakira kimafise gusa byose arabihindura sense yavyo umva amakete yose Paulo yanditse yahereza avuga ati a holy kiss umva ni bisous nanyene byavuye umva nkubu ndasoma verse yo abi Korino 13:12 ari abi Korino 16:20 na abi Thessalonique 5:26 na 1 Peter 5:14
ntore indirimbo bizo yavuye ariko tugiye kumviriza kandi harimo yindi creativity abantu tutari tumenyereye abantu tutari tuzi shout out to you ya creativity n'ikintu umva n'ikintu cyatubereye gishasha indirimbo umenga ni indirimbo YouTube bebe byakuje mu gute kugira wiyumvire ati indirimbo n'ubutumwa bwiza urukurashimira Imana ukuntu uvyuka neza umerewe neza ucuvuga ati reka ndayicishe muri ubu buryo ndaririmbe kuno byagenze gute iyo creativity wayiyumviriye gute hanyuma jewe ndakunda since umuziki ufise fenomene itabaho idatahuritse kandi kantu kabana cyo nuvuga ko ata philosophy ndende ni umuziki ufise fenomene itabaho urashaka kuvyuka ahantu ufise akantu mu mutwe go travail hanyuma je indirimbo yari Thanksgiving kwera nasohoye on my birthday so it's Thanksgiving yeah it was on my birthday nabirefu ariko reka ndabwire happy birthday nubwo twacere happy birthday to the guy NTUZEEH ariko rero twakwakiriye nabi tubwirire la philosophie ndende juste remercier kuba mema everyday sakarutu koroshe facture yawe iri cher nukuri je peux pas payer muga kuba nkufise nukuri ndanyuze kuba nkiryama nkasinzira sama mone narishe nuko hari witwa Kristo ikiguzi yarishe gusaba Imana ibirenze ntaco bitwaye no gushima ko bwaturya duto ntubineglige mon ami Jésus papa et maman, toutes mes amis, Akubali we muri refere tugarutse muri refe bwa mon ami Jésus, papa et maman, toute ma famille, mes amis. Yari Thanksgiving we indirimbo wariko ushimira Jésus ariko hacazamo na famille hacazamo na Thanksgiving. Bon, Thanksgiving ni ivyose. Umva nashimiye papa, mama kuba barumviye umugambi w'Imana baramvyara. Arashize kwisi. Ndashimira abagenzi ko bansengera, nkabamvyuka buri munsi ko hariyo benshi bansengera je benshi badusengera twese ndashimira umva nategeza guhera kuri Jésus murayizi ko like wirate Kristo niyo pride ya mbere mfise Kristo muri ubwo muri misozi muvuga muti muzoririmba kugeza Yesu agarutse ariko kenshi tukunda kubona muri circulation ngo tubone muri ko muraduha ama video nyene basi nk'umuntu uvuga ati uragiye kwa John urakoze video uragiye kwa Igban urakoze video navyo biva guki nitugenda kwa basi mukore ama video basi nkijya ndirimbo bizu urabona nyene ko ari video nyene ntivyagiyemo inguvu nyinshi no bwiryoshe kuraba ntivyagiyemo inguvu nyinshi bon haburiki kugira muze muradutamo nyene ama bon ntakibuze ahubwo twe dushaka kubikora kuki niko mushaka kubikora by the way muri video tujya twavuye bon tujya dukuye na image ya kera natoye ndavuga ati let's just use them gusa biraryoshe tu biraryoshe sana shout out to ninda yakoze kajya ka jewe nagakoze bro uranarenze muti just video ni wayikoreye hama kubana na agira ko utaragira nawe utariga production na uzura umuntu wese afite umamagara w'itebeza yuko ubonye umukuru wakora ibintu ngabiga ushatse kubikora ushatse kwica intege wewe ushatse ku ariko misos muri famille navuga n'umuryango wanyu muri misos uri gikitu muri misos ujeje ukihajya uri muririmbyi gusa cyane muri misos je mu artiste hanyuma nkongera nkaba umunyamuryango umwambere wa famille misos twe turongorwa namwe amashefu wacu n'Imana ariko kandi ari tugitangurana nakubaje tubwire neza NTUZEEH uwariwe just wari tubwire ati NTUZEEH n'umwana w'Imana NTUZEEH ni n'umuninja afise mindset ya Kristo kuko bicare migisha nawe kwiyumvira kwa Kristo
yeah icyo nico gikuru bindi watanguye kuririmba ryari iyi ni indirimbo je IG murambona mantu ama challenge rudutamo mugabo kuri YouTube singunda kubona nkuko nkunda kubona kuri IG. Bon, natanguye kuririmba kera gusa natanguye carrière 2023. Kuri YouTube burya hariko indirimbo zinga ariko indirimbo ariko freestyle akabaho n'indirimbo nasohoye mu mwaka weze ngwiki akaba ariko na bisous. Nubwo waje ngaha kubera indirimbo bisous ariko hari indi yitwa ngwiki iri kuri YouTube dutemo yeah. I'm not gonna lie, for real, I'm a son of God. I don't even care if you bavuga. I'm not gonna lie, for real, I'm a son of God. I don't even care if you bavuga. Gwiki, go, gwiki. I don't even care if you bavuga. Wambona nko mupeti w'ibanda kunda mabia ni bangi. Christians be like, hara, what a type of Christian you are. I'm preaching like, woo, bagoma bavuga ngo pu. Mbega gakiza kubu, mwaraga pira say yuhu. Yes, man, I'm a preacher. We just want to reach out souls for Jesus. Jendo mwigishwa, mwiza wa Jesus, fisu mugisha. I'm a Christ follow. What? Na no tsitara sino. What? You feel me? Ngwiki bakuza BTV ndabitse ko afite indirimbo shasha yitwa bisous umuririmbyi yitwa NTUZEEH genda kuri YouTube channel yo mu yirabe acayongera katubwire channel ziwe navuga kuri YouTube batubwire Instagram umuntu wese amuronde haba kuri TikTok two gutora gute. Let's go. Kuri Instagram ni NTUZEEH NTUZEEH hanyuma kuri YouTube ni NTUZEEH nyene gusa ndo point 3 yeah. TikTok host ni NTUZEEH nyene ko host ni NTUZEEH Facebook page rayifisi bon wapi kandi abantu ba professeur ni bakunda gukoresha film excuse ariko professionalism si gituma ngenda afite umunebwe bwa Facebook NTUZEEH imbere yuko turangiza ndagomba kumenya kino kintu NTUZEEH nta wundi muririmbyi yifuza ko bokorana nawe mu gihe tubona ariko by the way hari indirimbo yitwa Imana Bigzo yabarondeye mugabo yarondeye Mil Souls simi yarondeye Bigzo bon twebwe Bigzo ni novuga yuko ni grand frère wacu ntavyo kuronderana turapoana tuba turi kumwe basinda bishike muri ubwo buryo kubera nibaza ko kuri beat nibaza ko ariwe ari umutwe wa kuri beat hamaca avuga ati reka mbira aba petit frère banje dukore indirimbo yitwa Imana ariko nibaza ko ariwe bazanye ico ciyumviro bon iciyumviro mango ndibaze ko coba cavuye nko coba bon nawangira ndabicanganye ko iciyumviro kubera twebwe bon biragoye naho ntumenya no biragoye no kumenya iciyumviro akora mu tuba turi kumwe kumva akaide kavuya kandi kavuya umva ariko nacu ni kubera muba muri famille muri hamwe ariko hari abandi baririmbyi bagira gospel mudaciringa canke nubwo muba muciringa canke muzinanye mutaba muri kumwe kandi nabo bakora ibikorwa vy'Imana niwe kubera iki hatoba collaboration niwe muririmbyi wundi ufuza gukorana nawe bon ni benshi vraiment ni benshi tubwira uvuga ati jewe benshi birabana mu Burundi mu Rwanda mu Burundi hanze mu isi yose ndavuga mu Burundi cyane ndashaka gukorana collabo yanje y'ibisazi na Prince Mshindi akumva is a legend akumva hanyuma Bigzo twarakora wewe yaranyishe yarabukisi narumiye ko indirimbo ya mbere nakoze ndayikorera Bigzo ya mbere muri stage ni Bigzo yambwiye ati peti yangu tia verse umva nk'umuntu experience yari imeze gute bon experience nyene y'ubwa mbere utuvyumva ariko ubu ni fresh ubu nawe ushaka gukorana na Prince Mshindi gukorana na Prince ndashaka gukorana n'umukristo muhira sinzi ko waje Kristo muhira ndamutahije Patson behind camera director wacu ndamutahije Patson arakunda umukristo muhira ndashaka gukorana n'abantu benshi ndashaka gukorana na VT ndashaka gukorana David VT boss VT yose VT ndashaka gukorana n'andi gashi Kelo is my big man ndamwemera sana nawe unagomba gukorana nawe nanjye ndagomba gukorana nawe
let's go. Ntuze tubwire nk'akajambo k'agasunika rugi ikintu babwira abakunzi ba BITV ikintu babwira abakunzi bawe n'ikintu busezeranya umuziki ndundi hama dusezere abakunzi bacu. Cyambere no vuga nuko wa mwanya w'Imana wageze. Bajya bibara wageze hanyuma ikintu no vuga kindi nuko Yesu araje vuba. Chicho Jesu nachibagira hanyuma don't wait to be perfect. Yesu agushaka uko nyene. Icyo chicho nyene uvuga ko icyo. Asante wakoze kuza. Kandi shout out to you indirimbo yawe kiradufasha. Bisous. Bye bisous wakoze. Bisous. Wakuzi BITV mutumire yari ntuze wari kara mubazaye wari kara arabashikiriza ntuze yari extreme the fine boy. Ndabibutse kandi ko dufise services zitandukanye muri BITV turafise photography, graphic design, turafise videography. Umuntu wese afise urubanzo rwo ari rwo rwose akeneye amashusho meza arahabi kazi turashobora kumukorera ibintu byiza. Dufise amakamera meza, dufise n'abahinga bazi kubikoresha bazi gukora ibintu neza. Rero ntimwitinye turafise n'igisata ca film. Umuntu wese agomba gukina film arahawe ikaze. So turabakunda cyane nibaza ko atabindi twavuga. Freestyle yabahaye indirimbo yiwe yitwa bisous mugende kuri YouTube mugende mu yirabe mwongere natwe muje kuri YouTube yacu mugire subscribe. Ariyo na playlist twasohoye mu mwaka weze twa tune 2023. Hanyuma nje mugenda mumvirize akindi ziryoshe ulala akabaho turasarisha korona ko dusarisha. Thanks. Turakunda cyane. Ciao. Ciao.